turavuga urubuto dushaka kuvuga iki? Dushaka kuvuga ico kintu umuntu afise Imana yavuganye nawe. Hari umurongo muri Bibiliya nama nsoma nkiyumvira nkaho umenga hari ivyo batavuzemo bategerezwa kubivuga. Aho Yesu avuga imbuto cyangwa akavuga igikorwa cy'umubivyi, ni bande bavyibuka? Avuga ngo umubivyi yaragiye, I need some strings. Umubivyi yaragiye afata imbuto arabiba ahantu hose. Arabiba. Zimwe zigwa ku mahwa, izindi zigwa ku gitandara, hama izindi zigwa mu ivu ryiza. Mugabo ahantu hose Yesu avuga urubuto, nta na hamwe yigeze avuga ikibazo c'ikirere, ikibazo ca atmosphere y'imbuto. Kuko abarimyi bari ngaha n'abatoba barabarimyi bashobora kuba babizi. Iyo ubivye ivu rishobora kuba ryiza, mugabo kandi iryo vu naho ryoba ryiza atari urubuto ruhabaye, atamvura ihabaye, haca haba ikibazo, siko? Rero kubera iki Yesu avuga urubuto, aha ngomba kugira ngo Imana idufashe idukure muri zone de confort. Kubera iki Yesu avuga urubuto, ntiyigera avuga ikirere cy'urwo rubuto. Yesu ariko aravuga urubuto, ntiyitayeho kuvuga ikirere cy'urubuto, kuko yarazi ko urubuto ruguye mu ivu ryiza, urwo rubuto bariko baravuga n'ijambo ry'Imana, urwo rubuto nyene nirwo rurema atmosphere yawo, nirwo rwiremera ikirere rukeneye, ntirusibisa ibirere bihari, nirwo rusiraho ikirere rukeneye. Akarero nobaha, umwana wa Aburahamu yitwa Isaka, icyo se yamuhaye yaramuhezagiye vyonyene. Hageze igihe igihugu cicwa n'inzara, ari mu gihugu c'abanyamahanga, Bibiliya ivuga ngo ico gihe ntibimbura, hari inzara. Aca afata urubuto agenda arabiba, baramutwenga ati ivyo bintu ugomba ukore ntibisoboka nkuko bishobora kuba bimeze nawe. Abimubwiye aravuga ati mugabo ivyo mumbwira ndabibona, mugabo ivyo muriko murambwira ntibisa n'ivyo data yambwiye. Ingorane muvuga sindazanse, sinirengagije. Kwizera si ukwirengagiza ingorane. Kwizera ni icemezo kiri hejuru y'izo ngorane. Bibiliya ivuga ngo ageze aho hantu abiba imbuto, maze Isaka abiba muri ico gihugu. Muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100. Ikibazo ngomba kubaza niki? Kubera iki yimbuye ahantu n'imvura itari kwiragwa? Murabe ikintu kimwe, ntibanatubwira ngo ikirere cyasiye gihinduka, ntibatubwira ngo imvura yaciye igwa. None ico kintu gikuza imbuto atari imvura ni giki? Mumbabarire abandi bavuze mu vy'Imana bahamagariye, nanze reka nkore ku gatoyi ku vy'Imana yampamagariye. Haleluya. Ico kintu cyamuhaye umwimbu, kandi ntibanatubwira ngo hanyuma imvura itangura kugwa. Nkuko twe twavuga tuti nagomba gukora umugambi, hanyuma leta ikizana itegeko rinshigikira. Nta tegeko rimushigikira, nta na kimwe kimushigikira, mugabo yubase icyo Imana imubwiye. Icyo Imana imubwiye nico kigomba kizana bimushigikira vyose. Ubwo nibwo rubuto naje kuvuga. Aba nibo bagabo naje kuvugana nabo. Aha naha ndiko ndahavuga kugira ngo tuve hano tuvuga ngo twebwe mu Burundi, twebwe mu muryango wacu, si kibazo, si igihugu cyose gikeneye guhinduka kugira ngo ushobore gutera imbere. Si bigukikuje vyose bigomba guhinduka kugira ngo bikunde cya kintu kive muri wewe. Ahubwo nasanze Imana ikoresha ibigukikuje bibi kugira ngo ishobore gusohora cya kindi yasirayo. Reka ndabisigure. Yosefu azira indoto yiwe, azira ico bigisha muri entrepreneuria. Vuga indoto yawe, vuga indoto yawe, vuga umugambi wawe. Azira ico amashuri yigisha ko yategerezwa gukora, kacazivuga bakaca batangura kumuhama. Mugabo ikibazo nibaza, iyo batamuhama yashika muri Egiputa gute? Sinaguhamagaye ngaha
kugira ngo uze twicare turire tuvuge tuti mu Burundi ntibigenda hari ikintu ngomba kuvuga naho tuba mu Burundi tweho bene data ubwene gihugu bwacu ni mwijuru simpakanye ibiba ngaha mu Burundi mugabo ntibahave bizera ko ndi umurundi gusa ntibabaze yuko ngarukira kuba naravukiye mu Burundi hari ahandi hantu navukiye hari ayandi masoko mfise amasoko yashizeho Burundi birivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye itsarame gishasha ivya kera biba biheze vyose babihindutse bishasha ngomba kubivuga mu buryo bwose urubuto ruri muri wewe hari inda zigomba zivuke mu izina rya Yesu Kristo reka mvuge akarora nk'umuntu ari ngaha ushobora kuri umukozi w'Imana Imana yakubwiye ibyo ugomba kwikorera mugabo ibintu byose bigukikuje bisa naho bikubwira biti ntibishoboka murabe ingene Imana ibona ibintu uko ibitandukanye nuko twebwe tubibona Imana ikavuga ati uko kuntu bakwereka ko bidashoboka nivyo bisunika ibise vyawe twasomye rero havuga ngo iyi Imana itaza kudusigira uruvyaro iyo apani Imana itaza kudusigira isi apani Imana itaza kudusigira amahera iyi Imana itaza kudusigira uruvyaro aha ndiko mvugana n'abantu ngomba ko inyuma y'inyigisho swat muraba coupable yica Imana yabashizemo canke murubahuka kwegerwa imbere kubw'icyo Imana yabashizemo muhungu mugabo nkanje uri ngaha sabagore gusaba vyara sabagore gusaba vyara n'abagabo baravyara murabe ikintu kimwe iyo bavuze izina ry'umwana bavuga ngo uri umwana wa naka hari igihe muhura n'abapapa ba kera ukarya amahera kubera so wawe ngo papa wawe yari intwarisha ngo uri umwana wa naka ati yego papa wawe yari intwari wari kugenda n'amaguru ati none kugenda n'amaguru ati akira amahera ya taxi urabe ikintu kimwe kibaye izina wita abana bawe sajya amazina urabona ubu dufise amazina 4 5 akurikira abana Jadere Kadere Redere biratugora ariko izina twaje kuvuga si izina abana wabise bavuye mu nda ni izina ibikorwa Imana yagukoresheje bizofata abana bawe icyo naje kuvuga ni iki ibi ndababwira niko n'Imana yamye ibikora Imana yamye yexprima mu ruvyaro sinzi ko ari umuntu turi kumwe muraza muramfasha kuraba ya minota Imana yamye yexprima mu ruvyaro isi iragwa mu mwijima kubw'icyaha Imana ikaza n'ibimazi Imana ikaza n'ibintu bitandukanye Imana ikavuga ati ibintu byose byanse Imana irungitse Yesu nticyari kibazo cyo kurungika umuntu agomba avuke Imana yari irungitse expression Imana yari irungitse ikigomba kuvuga Imana iguhaye entreprise samahera Imana yasize imbere Imana igomba kuexprima Imana igomba kwiexprima biciye muri icyo kintu kigomba kivuke mu izina rya Yesu Kristo ikintu cyose kivutse kivuye muri wewe Imana ikironderamo expression abavyumvise bambwire bati amen Imana ironderamo expression sivyo bazidase Imana ikugeze umukozi w'Imana akomeye ni ikintu kivutse kivuye muri wewe ni entreprise ivutse ivuye muri wewe Imana nta mahera ikoresha kugira yumvira amahera Imana nta mahera ikoresha kugira yumvira amahera Imana iri kwirondera igicaniro ryamye ari ibanga ry'ibicaniro gusa Imana iri kwirondera hivugira uri ndongozi muri kino kibanza hari abagusumvye ubwenge kumbure hari abagusumvye amashuri byashoboka hari abagusumvye amahera ariko Imana yakubonye kuri gicaniro Imana izohagarara kugira ngo yexprime
naje kuvugana n'umuntu wese ari muri kino kibanza afise inda mugabo vyanse ko avyara. Umwana yitwa Mose aravuka, ntaratukana ntaraswana, igihugu kigaca gitegura kwica umwana ataragira igicumuro kuri leta. Ntibariko barondera umwana, ntibariko barondera umwana, ntibariko barondera umwana. Murigira mubona umwana yapfuye umwami ku bwami. Ntibariko barondera umwana, bariko barondera ijwi, bariko barondera expression. Nico gituma ikintu cyose kiriko kirakugwanya kigomba gukamiranya. Si entreprise vyanse kwiva muri wewe, si ministere vyanse kwiva muri wewe, Satani ariko agwanya isengero rinini, ariko agwanya expression y'Imana muri ico kintu kizova muri wewe. Umwana aravuka nta jwi ry'Imana yigeze yumva. Umwana bakaca bamufata bakamutwara kwa baramuhungisa mu nyumuko gwa Farawo akamutora. Sinza kubisoma mu binyemere kubera umwanya wagenda bivuge gutya, sivyo? Bamusikanyeyo bakuye umwana mu mazi, bamusikanye kwa Farawo, bamwise umwana wa Farawo. Mugabo arafise abavyeyi b'Abaheburayo. Uyu mwana aguma yitwa umwana. Mose baguma bavuga ngo yaba muri pale. Uyu mwana haca haba ikibazo, akica akabona umunyegiputa ariko ararenganya umunyisirayeli, amwishe akaca ahunga. Kuva Mose avuka Imana ntiyari bwigera ivuga. Ari mu ikirimba nta kintu kimwe yigeze yumva. Hama carahunga. Murabona turiko turahunga naho Imana yateguriye, naho Imana yaduteguriye kwizosohora ibintu bikomeye muri twebwe. Acaja mu bugaragwa, akaba mu bugaragwa umunsi umwe ariko araragira. Murankurikirana neza? Turacari kumwe. Ariko araragira acabona igisaka caka umuriro. Imana imubwira gute? Abakozi b'Imana bari ngaha bavuga gute? Imana imubwira ngo numvise amarira y'Abanyisirayeli namanuwe no kubakiza. Mose abazi ikibazo kiri fondamental, abazi ikibazo ca expression. Ntacavuga ngo yaba ari muri 21e siècle twaca tuvuga ati Imana yambwiye ndatanguye ministere yitwa Desert International Ministry. Suko acavuga ati urakoze mugabo ninagenda nzobabwira ngo urinde. Ninagenda je nahuye n'Imana, mugabo igihe duhura n'Imana siho bari. Ni giki kizobemeza ko nahuye nawe? Aca mubwira ngo niwagenda uzobabwira ngo ndiho yabantumyeko nzokugira Imana. Siniko muri komura ntahura mu izina rya Yesu Kristo. Avuga ngo nzokugira Imana. Imana ivuze ngo izogira Mose nk'Imana imbere ya Farawo, ntisatse kuvuga Imana nkayo. Isatse kuvuga ati muvyo naguhamagariye kuvuga Imana idashobora kunanirwa mu bwigenge bwayo. Nawe niwagenda mu nkomezi z'ico naguhamagariye, ivyitwa ngo bigomba bikwice nivyo bizogukuza. Pawulo acavuga ijambo rikomeye akavuga ngo tuboneka nk'abapfa, tuboneka nk'abakenye, ariko dutungishije benshi. Hari ikintu ngoma ndababaza, mbega Imana vyoyinanira kwigukiza? Vyoyinanira? Wumve ko iguhamagaye ikakubwira uruvyaro, iri kwikubwira kurya bitayishobokera kunanirwa, ko nawe utazonanirwa urwo ruvyaro niguhava muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Mu bihe vya kera Imana yavuganye n'abavugishwa nayo, ariko muri kino gihe cyacu Bibiliya kivuga icyahindutse. Imana ntiyahinduye kuvuga, Imana yahinduye expression. Kuko Yesu aje Imana ibabwira tumviriza ivyo ngomba vyose, uko mvuga, uko niyumvira, ivyo nsaka singoma ndabivuge, raba uyu muntu
hari ikibazo mfise cy'uko abana b'Imana twubaka entreprise zidasa n'Imana yayiduhaye. Ari babwira ati Yesu ni expression vivante. Sinkeneye gusubira kuvuga amajambo menshi. Agendeye ku mazi ndiko ndavuga, ndiko ndi exprima. Singomba ko mubona ubushobozi. Reka ndabwira ikintu kimwe. Imana ntiyerekana nkuko twe twiyerekana. Akiri gitangaza. Hama ngacamuga ati je urazi uwo ndiwe. Aya ma prophet. Imana ntikeneye uwiyemera kuko iciyemezo yifitiye kirakwiriye. Igihe cyose Imana yakora ibikomeye kwari kugira ngo abana b'abantu bige. Nimba Yesu ashobora kugendera ku mazi, hariyo expression yarafise. Nuko yibagiye ko ariko agendera ku mazi. Reka ndabivuge muri 21e siècle. Nuko yibagiye ko idolari ryadutse. Nuko yibagiye ko atagitoro gihari. Agasanga indoto yawe iri determine n'ibihe turiko turabamwe mu gihugu, uzovyara indoto isa n'ingorane za kino gihugu. Uzovyara ibizoko nka kuvyara, mugabo ni wavyara uzovyara ingorane. Umukozi w'Imana ntazi kurya umunwa. Nico gituma uno munsi igihugu kiraho kiri kuko abantu bavyariye mu ntambara. Intambara si kibazo cy'amasasa turika. Intambara ni kibazo kibikugwaniramwo atawushobora kubibwira. Umutima gusira mu kibanza kanaka touta tuzobimenya. Bibiliya iri clair. Ndongozi turi ngaha. Bibiliya iri clair. Bavuga ngo iyo mubonye akajagari hari ikintu Imana ivuga. Sitenda bivuze bavuga ngo iyo mubonye desordre nukuvuga ko ata vision ihari. Tuvyemere. Nimba binshikiye subire ku Mana ndayibaza ati nabonye umuvurungano kandi nitwa ko mfise vision. Numbwire rero ni igiki ntariko ndakora kugira uyu muvurungano uhabe. Glory to God. Ngoma ndangize mu izina rya Yesu Kristo. Muranyemereye. Hallelujah. Imana isimwe cyane. Hari abantu bavuga bati ndi umugabo ndavyaye. Reka nabwira ikintu kimwe. Hari abagabo twubatse dufise abana muga tutaravyara. Hari ikintu ngomba mvuge. Yesaya aravuga ngo twari dukuriwe. Twari tumeze nk'abafise inda. Twagenda amadokuma kwishuri, igifaransa ciza, icongereza ciza. Twasa n'abantu bafise inda. Ariko hageze kuvyara. Acavuga ngo ntabo kuba mwisi twazanye. Twavyaye umuyaga gusa. Akaniko kantu ngomba nkoreko kaza kukubabaza muga kaza kuguhinyisha mu izina rya Yesu Kristo. Avuga ngo twari dukuriwe turaribwa. Twasa n'abantu bafise vision twese. Yego. Twasa n'abantu twese tuje tuvuga igifaransa ciza. Si bibi kuvuga igifaransa ciza. Mugabo birivuga ngo hageze kuvyara wasanze wari wibungenze passion. Igitandukanya passion na vision nuko passion ni shaka ryo gukora ibintu, vision ni Imana community. Vision ni communication. None umuntu muvuze ngo ari passion mumurabirahe gukerebuka. None wokerebuka utazi yuja. Kandi birabaho tukaza tuza kudodora ni mu mpakazi bakakwirukana kwaje kwa pastor atumviriza. Baya n'abasataniste. Kubera iki watwaye diplome iri kwa mavuta. Pastor yarasenza asiga ko mavuta yeraye. Ni wagira muri banki hari imvugo batazi kuko nisi itandukanye. Ntibumva amavuta ya eraye. Ururimi bumva n'ubwenge. Ntibariko barondera umuntu yuzuye amavuta y'Imana adasubira guharura amahera y'abakiriya babo. Sico bariko bararaba. Mugabo nimba twuzuye amavuta y'Imana
nuko ubu bwenge twabwirengagije. Sino muri ayo mavuta y'Imana nyene hari amavuta yo kumenya. Siko muri ko muranyumva mu izina rya Yesu Kristo. Bibiri kivuga ko umuntu yitwa Efraim. Aha rero niho ngomba ndekrive. Benshi dushobora kuba turi. Mugabo Imana ntishobora kuvuga aho uri habi itagomba kuhagukura. Ikivuga ngo Efraim ni umwana w'ikijuju. Havuga ngo ni hinuma y'ikizeze itagira ubwenge. No, bivuga ngo Efraim ni umwana, right? Hosea 13:13 havuga ngo ni umwana w'ikijuju. Azofatwa n'ibise nk'ivy'umugore aramutswe. Ni umwana w'imburabwenge kuko igihe cyo kuvuka kigeze ntava mu menshi ngo avuke. Mu Cyongereza bavuga ngo Efraim ni numa, bavuga ngo Efraim ni kijuju kuko amara umwanya munini aho abagore bariko baravyara atigera yibaza ko nawe ashobora kuvyara. Ibintu bigereranya niki? Umaze kuja muri conference 15 za entrepreneurship, mugabo nta nini yigeze gushoboza gutangura business. Kubera iki? Igihe cyose haje challenge gusunika ugomba kuguma muri meshi. Ntiwemera pression bigusunike. Uri kumwe n'abantu bariko baravyara kugira Imana ikwereke ko nawe ushoboye kuvyara. Mugabo Efraim birivuga ngo he should not stay long. Ntiwategerezwa kuguma aho hantu umwanya munini. Ninda irafise igihe cyayo na vision irafise igihe cyayo. Bibiri kivuga ikintu gikomeye twebwe abakristo tudakora. Turindira ko vision isika. Mugabo Habakuki atanga ordre ya vision. Acavuga ngo ni muvyandike. Bivuge babatwenge mugabo muvyandike. Bivuga ngo si uzokwihutira kubishikamwo, nivyo bizokwihutira gushika kuri wewe. Uri muri kino kibanza uravuga ati mukozi w'Imana, nubu ndiko ndavuga ibino bisuraze kuvyumva. Imana yaravuganye nanje heze imyaka ingahe. Igihe cyose turiko turasenga abaririmbye neza, ndumva ibintu bigomba gusohoka. Mugamaze imyaka 3 bigomba gusohoka bidashobora gusohoka. Kuko iyo bigomba bisohoke utaha muhira ugasanga papa we yakubise mama wawe. Akavuga ati Imana ibintu nibiki. Mugana ntumenye yuko ivyo uri kurabona Imana iri kwiravyara. Nibise biriko biragusunika. Gideon Imana musanga ahantu hinyegeje ikamubwira ati Gideon haguruka wamuhizi inkomezo. Ati umve uri kubibwira nde? Nibi Fabrice avuga ati Uburundi ni igihugu gitunze. Iyo umuntu abivuze hari igihe umuraba ukumva gashavu. Ndabeshe singumana kuvuga amajambo yo kwizera kuko muhava munkubita. Cyavuga ati pastor uvuge ko vyose bimeze neza, hari ingorane turiko turabona. Hari akaroro ngomba ndaguye. Inzoka ziraza kurya abanyisirayeli zikabajya mu bugaragwa. Imana ikacibwira Mose, atumviriza Mose, ivyago barimo nabibonye. Fata inzoka isa nizo ziriko zirabakomora, mugabo ntuyisire hasi, yisiraho umuntu wese ashobora kwibona. Abantu sinzoheza inzoka, sinzokwita inzoka, nzoreka inzoka zibage. Mugabo umuntu wese inzoka izorya akaraba iyo nzoka iri hejuru, ubumara ntacyo buzomugira kuko ariko araba inzoka imurya, ariko araba ndikamvuga nihuta. No bisigura gutya ivyo Imana yakubwiye birahari urabibona. Ikibazo nuko vyitiranwa n'inzoka ziriko zirakurya kuko utigeze umenya kubishira hejuru. Uvuga cyumviriza baranyirukanye ku kazi, mugabo ntibimbuza kwizera yuko ejo nzoba ndiko ndahakaza abantu 1000 mu izina rya Yesu Kristo. Inzoka yo kwirukanwa yakuriye, mugabo hari indi nzoka ya vision ikubwira cyumviriza ntiwitwa ibiriko birakubako, witwa ico nakubwiye mu izina rya Yesu Kristo.
umunsi umwe nzokwigisha teme, ndiko ndarangiza, nzokwigisha teme ivuga ngo wagarutse witwa gute. Ndabifatire kuri kano karero. Umwana w'icangazi araje ava muhira ati papa ndagiye. Bibiri ivuga ngo yari muto, nico gituma yakoze amakosa kubera ubuto. Hari amakosa dukora kuko kubera ubuto, haba mu buryo bw'impwemu, haba mu myaka. Hari abantu muri mwebwe kuba mudafise amahera menshi ari kiganza cy'Imana. Deza imodoka waciye ingene uyifata, wugurura ibiyo ugashyiramo umuziki, imodoka igenda iradunda, igenda nka kangaru. Kavuga ati Imana ikavuga ati ninaguha imodoka swat mpejeje gusinya urupfu rwawe. Kuko Imana icambere itanga n'umutima aho ibindi bintu bizoshikira. Fondation n'umutima. Umwana Judas agenda yitwa umwana wo muhira, ahuye n'ibibazo acavuga ngo naho noza nzobwira papa ati naho wongira umukozi wawe. Yagiye yitwa umwana, yagarutse sisi yamise umukozi, niwe yiyise umukozi. Wagiye hari amakosa ushobora kuba warakoze, mugabo ni wagaruka. Ingwano y'umwana nase ni ngomba kukwita ico mbona, nawe ukavuga ati ya papa reka kumbeza, nyita ivyo uri kurabona je ndiko ndakora. Naragucumuye ko cumura kuri wewe, cumura niyo mwijuru, nta na kimwe naravuye muhira, nta na kimwe. Ariko murabe vyose vyarahindutse ku mwana, aho bitigeze bihinduka ni kuri se. Mu Congereza bavuga ngo se yama ku marembo arindiriye ryari umwana azogaruka. Ico nico nita fatherhood. Apostle Dre yabajije ikibazo gikomeye cyane, aravuga ati kubera iki tudakora ibintu bimara imyaka myinshi. Very simple foundations. Tuvyubaka he? Twubaka isengero kuri pastor afashe voyage, abakristo ntibasubira kugaruka gusenga. Ivyo bintu biramaze kubashikira. Twubaka umunsi bavuga bati ubaka nation zirahari, muga Fabrice yasubiye muri Canada. Nuwagomba kuzana Fabrice sihari atoya murakoze atagenda. Mugabo hari ikintu dusabwa, hariyo transition. Si kibazo, hari abantu basigira ibintu umuntu aho kumusigira ubuntu. Siko vyategerezwa kuba. Urashobora kubaka umuntu hari nyuma yawe kugeza igihe bamubonye batazotandukanya Fabrice nawe, batazotandukanya wewe nawe, kubera wamubatse. Utumaze uti none ndamwubaka gute? Igihe Mose yari ku musozi ariko arasenga, ntiyari ko asengana na Yosuwa, muga Yosuwa yari munsi y'umusozi. Nimba hari umuntu uri kurategura ikibazo ngoma ndakubaze, akwegereye gusikahi. Ikibazo ni iyo akwegereye afise ubumenyi bwinshi, ucugira insecurity. Ngwagomba nkureho, ngwarankuraho nani? Ngwarankuraho. Ngomba kubwira ikintu kimwe. Barashobora kukwirukana mu kazi, job. Muga ntibashobora kukwirukana mu gikorwa, work. Hazoba abandi benshi bazokwigana gushona impuzu nk'uko ushona. Si kibazo cy'urusinge, si kibazo cy'imashini ishona, ni kibazo cy'umuntu yavuganye n'Imana. Imana igihe kurema ntiyasizeho photocopy. Nico gituma duhiganwa kuko nituza aho twategerezwa kuba. Efrahimu no Musa agomba kuvyara, mugabo cyashika mu isengero cyangwa muri entreprise, havuga ati urumva hari akantu gasasa muri design bakora gutya. Mu directeur akamuraba akavuga ati ninamwemerera uyu mwana kwa kuri ivyumviro vyiwe bazoca babona ko nsumvye akazi, icyakora cya kwirukana. Mukavuga ati namunyirukaniye iki? Nabwira ikintu kimwe, ubujuju burirukana abantu ku kazi n'ubumenyi bwinshi. Mugabo bakwirukana ntibazi ico bariko baragukorera, reka bakwirukane. None wo wankiki hari n'icyo ufise ukuramwe muri ivyo. Bayiga bakwirukanye vyemere, bakwirukanye. Muga Imana ntivyita kukwirukana. Imana ivuga ati uyu muntu
ndamukuye muri zone ntamuteguriye. Kubera bakwirukanye utusika mu cyumba ugatangura kwiyumvira. Kare ntiwashobora kwiyumvira icyo Imana yaguhamagariye. Wociyumvira gute ufise amahera usororera abagenzi bawe bose n'ivyo urimo. Imana ikagifata ya mahera ikayugara. Hama ukaca uryama mu gitanda ukavuga ati Mana, jewe nawe twapfuye iki? Imana ikagitangura kukubwira tumviriza, waronse amahera baguhemba sayo kubaka iyerekwa ryawe, nta mahera yubaka vision. Vision ni Imana itanga, amahera yubaka umugambi. Uri ngaho uvuga ngo mukozi w'Imana, je mfise ivyiyumviro muga nta mahera mfise. Nanje mama ndakubwire nti urahiriwe, kuko ivyo vyiyumviro vyo kuzanira amahera, mugaba ayo mahera ntaco kuzanira ivyiyumviro. Abarundi hari amajambo baca bavuga ngo igitugu kirakura. Nimigani yo gufyonda kirakura ntigisumba izosi. Ntacyo tuvyemera uko kubera abarundi babivuze. Tugende ku majambo ya Yesu mwizera, avuga ngo abanyizeye bazokora n'ibisumba ivyo nakoze. Heritage suguha umuntu ivyo warondeye. Heritage nukumuha ubumenyi buzokubaka ibisumba ivyo warondeye. Kuko wibuke yuko imiliyaridi 10 z'uno munsi sizo miliyaridi 10 zo mu 2050. Niwamuha ivyo warondeye azogira ikibazo, mugani wamuha ingene warondeye azorondera gwiwe. Yesu Imana igomba kwivuga yabaza ngo, yavuga ngo ndi Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, generation zitatu. Uno munsi generation zitatu ziratugora kuronka mwishenge, muri entreprise no mu muryango. Harageze ko Efraim avyara misina ya Yesu Kristo. Uraza uburibwe bwo kugendana n'abantu bose bitoye kiretse wewe. Aho ugenda ahantu mukumva bari kubavuga amajambo bose, amajambo akabaryohera akababaza wewe, kuko akwibutsa kanga aho utaritora. Abantu iyo bataritora bavyagiriza abapastori babo. Mugabo ninde ari responsable wo kukubwira ico wahamagariwe atari Imana yaguhamagaye? Harageze igihe Efraim avyara mu izina rya Yesu Kristo. Birivuga ngo iyo agomba avuke, iyo ntihavuga ko umugore haraho vyoshika muri 21e siècle umugore ugasanga ari ku gitanda agomba avyara, akavyara kumbura akaba yibereye kuri selfie bivyo nakaroro ntazi, akaca samara. Ni wasamara umwana uramwica. Reka ndabwira ikintu kimwe, processus y'inda irashobora kubitica cyane, muga ni wasamara uri kuravyara hari kibazo. Efraim agomba sohoke. Ageze gusohoka ahuye n'umuntu akomeye, ahuye n'umuntu entrepreneur akomeye, akamubwira ati nanje ndafise ivy'Imana yambwiye. Akamwumviza ati okay, kubifise ingo ndakwereka ikintu kimwe. Amuzanya micaritse mu biro, amuhaye akamashini kamwe. Ati oya, Imana yambwiye ko nzokoresha abantu. Wagira uvuke, waruronse umuntu agufata ukuboko agutware mu bakomeye nkawe, ariko kubera ubwibone bwawe kuko wavuganye n'Imana utivuga ati oya sinshobora kugukorera, amahanga azonkorera. Yesu wizera yakubwiye ngo nimube abakozi babandi. Simvuze ngo uzopfa ugikorera uwo muntu, mugaba kuzanye ahantu uzoraba ibintu ingene bikogwa, ukicara ukamuraba mu nama ingene avuga, ukiga ukandika, ukamuraba yasavuye ingene avuga. Ejo Imana iguhaye vyinshi ukavuga ati narabonye igicapo c'ingene uhandoringa stress. Mugabo ugomba naho wohamagagwa gute, hari ibintu bidatangwa nta impartation yo kwihangana ibaho. Kwihangana ni fruit ya processus. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ivyo ndanginje mvuga nti
uruvyaro rwacu izina ruzogira samazina twiyumvire tukabaha ni izina cica gikintu c'exprima vision yiwawe. Uragomba kuvuka mu izina rya Yesu Kristo, uragomba gusohora. None wewe ntiwavukiye amezi 9 nk'abandi. Urambwira reka nabwira ikintu kimwe, ntushobora kunkangisha imyaka, ntushobora kunkangisha aho wagiye naho utagiye. Ubona abakozi b'Imana hari igihe wumva umukozi w'Imana afashe mikro, naheruka muri Dubai, naheruka muri Etats-Unis, naheruka muri United Kingdom, naheruka muri Australia, naheruka hama nawe ukavuga ati none je ndajahe je nkwigwahe. Hari abantu bari ko baravuga uvuga ati simvuga ati kutavuga usanzwe utekereje sintekereje sindonka aho nkwigwa. Ukavuga umuntu aravuga ko aheruka muri United Kingdom nanje mperuka mu Kabezi. Muga hari ico ngoma ndakubwire, iyaremye umuzungu muri United Kingdom nta gaciro muha gusumba wa munyakabezi hajya, nta gaciro muha gusumba ku Musaga. Birivuga ngo mbega hari ciza cova i Nazareti, hari ciza cova i Nazareti. Uno munsi bavuga ngo abajane bavukiye Bujumbura ntaco bazovamwo, turindire, give us time. Abanyabujumbura nabo bari baboswe n'ubwibone bwo kumva umenga turabataunere, turaba mu gisagara. Hama umwana aje kwiga kuri Université Burundi avuga ati nivira Ngozi ngo yo ngo numukuyakuya. Aha, mugabo uyo mukuyakuya kubera azi ko aho hana atahafise ikibanza, Imana iramuforza. Uyu munsi ni wo gutegeka. Pourtant wavuga ngo ndi umwana wo mu muji, kubera kuri umwana wo mu muji uri kutwagwa n'umuntu atara wo mu muji, kubera ubwibone. Nitwahisemo iyo twavukiye, nitwahisemo izina batwise, nitwahisemo ikinyoma cy'abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abatwa. Izo ntabyo twahisemo. Mugabe Imana yavuganye natwe, turafise amahitamo yo kugishikamo mu izina rya Yesu Kristo. Rimwe na rimwe imvugo yo kwizera iri hafi y'imvugo y'ubwibone. Jewe ndi umuntu kanaka, iyo nugaye imiryango muri kino gihugu nta numwe yugurura. Ati nakura muzi, uraza mpera yari afise, uba ari hehe? Sindahavuga izina. Ati nakura muzi, rero utemeye dukorane ntibishoboka. Ni jewe umunsi Herodi yigira Imana niwo munsi yarayaturitse inyuma. Aya majambo ndiko ndavuga, hari umuntu avuga ngo ngurumva ibintu uri kuravuga ntaco ntinya. Mugabo ngo ndababwira ikintu kimwe, Yosefu yari esclave, baranamutwenga. Mugabo icabujije ko bamutwenga asigara batwara. Peu importe, ndamubwira ikintu kintu, peu importe igihagararo cy'umuntu ariko aragutera ubwoba, umubwira ati ufise inyama n'amaraso nk'ivyo mfise, ndafise Imana yo mwijuru, naho waba ufise pistole yikureyo wonandasa nkanapfa, mugabo nzoba mfise intaye ko napfuye ntakanye ico nizeye. Uratera ubwoba ndi, uratera ubwoba ndi. Ndagomubaze oya ntubaze mugenzi wawe, uratera ubwoba ndi. Urashobora kuba urateye ubwoba abandi bantu bose kugeza igihe uzosika ku ruvyaro rw'Imana. Hari abantu ukuba fyondera hasi ni nkarasoro, ukuba fyondera hasi uri kura determina hotel yayo. Uratera ubwoba ndi, uratera ubwoba ndi. Ngo yangu urumva ngo ni wagira ibi bazogufunga. Ikintu kibi ni bohero, ni prison yugarana indoto. Sumubiri uboswe kubera expression vision. Niba gufunge na Yosefu baramufunze, mugabo ni wavayo. Hari amakosa tubona muri kino gihugu abantu batinya kubivuga, mugabo ikibazo cya mbere dufise twigishijwe n'ingorane, ntitwigize twigishwa n'Imana. Ingorane iyo zishikiye ntabona Imana,
ikibazo kihaba niki urazi imisozi jewe naduka urazi ingene nakoze kugira nshike ngaha urazi icuya nabizi urazi abo twaniganye mugabo uri umuvyeyi uri kuravyara amadubu wise ntiyarayi wawe gusa yari n'ay'abantu uzovyara ntushobora kwitega yuko uruvyaro rwawe ugomba urusubize mu bihe wabayemo kandi ivyo bihe vyarahetse. Imana idufasha. Warakoze kwizera umuhamagaro w'Imana mugabo ikintu cyo ngomba gutahana ubwoba n'uburyo bubiri. Hari ubwoba buterwa n'ibiri hanze, hari n'ubwoba umuntu agira kubw'ibiri indani muri we. Yitera ubwoba wenyene akanga kwemera icyo Imana yavuganye nawe. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Bakoze Imana muri ngaha, hari umuntu ariko ndumva baza ati none murafise umugambi wo kubaka amashengero. Fabrice yakuntu ngaravuga ati Imana yabidushobotse. Ikibazo si Fabrice, ikibazo s'abantu babuze bo kubaka amashengero. Ikibazo n'ubwenge bwawe Efrahimu bwo kuzana amahera. Umuntu akakubwira ati mfise amahera ku kwezi aya naya naya, nsavye ideni muri banki no yishura gute, ishengero ringana gutya ryokunda hasabwa iki? Twebwe dushaka hagurirwa isima tudafise ivyiyumvi, tugomba ivyubaka inzu tudafise igicapo cyayo. Icambere n'igicapo, ishengero Imana iri kwirahagurutsa si ishengero risega leta. Bibiliya ivuga ngo muzogurana amahanga. Urashobora kuvuga ati none je ko nkigurana nayo intango yawe yari nto, iherezo ryawe rizoba rikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Bakozi b'Imana, igihe cyacu rero kirashitse. Aho abantu bavuga ngo murumva ngo twamuhamagaye nk'umukozi w'Imana. Ego ni umukozi w'Imana, ariko basire ko n'umu entrepreneur, ariko basire ko n'umu docteur, ariko basire ko n'umu naho umenga umukozi birambabaza. Umukozi w'Imana akenewe mu gikorane, mugabo ntakenewe muri parlement, ntakenewe hageze gufata ingingo. Kuko umukozi w'Imana Bibiliya zacu twarazifashe tuzikuramwe amajambo ahimbara abadutwara. That's why we are no longer. Iyo batugaya bareke batugaye, nta muntu akugaya udafise icyo wakoze kugira bakugaye. Nuko babonye dushonje, nuko babonye hageze ko tuvuga Imana, ubwira Imana umuntu ukashumubwira ngo umugabo ngwasha ngo hari akantu nari nkeneye kweri, ngwasha ngo ndabira kweri, ngo ndabira. No, sivyo ndiko ndavuga. Wajanywe niki? Vuga iryo jambo ry'Imana uhejeje sohoka. Urashobora kubusohotsa atana ya bisu ufise, mugabo uvuga ati Imana, iyi Mana mvugira ejo nzoba nazanye imodoka izimvye ya mbere muri kino gihugu mu izina rya Yesu. Mugabo abakozi b'Imana ntibagenewe gusaba abami. Abami nibo bakonsulta abakozi b'Imana. Ariko ibintu byarahindutse kuko tutazi difference yo kuvuga ubutumwa no kuvuga umugambwe. Umugambwe ufite ugutunganije, mugabo wewe ni waja Imana itaguhamagariye we Yona bazo guterera mu kiyaga. You are a man of God. Ngurumva no ushobora kuri umukozi w'Imana Imana ahamagariye muri politike nta na kimwe, mugabo ntuzuhindure icuri kugira ngo uzi Imana itaguhamagariye. Tufise ubutumwa bwo gusaba, dufise ubutumwa bwo gusega, dufise ubutumwa bwo kuvuga ibihimbara abantu. Birikivuga ngo mu gihe cy'iherezo abantu bazokwikuraniriza abigisha bahuye n'ivyo bifuza. Bico gituma n'ufasha aburi ngene afasha, kuko abafasha ntibaritora. Efraim abagufi, Bibiliya ivuga ko Imana iyo uri ko faveur y'Imana abantu bose bazokurondera. Abakomeye yatubwiye ati barandenganije, mugabo haraje nimero ya mbere mu gihugu arandenganura. Si kibazo
ni Imana yaravye ubuzima bw'imfuvyi iri kuri chantier, ubuzima bw'umupfakazi. Imana ntishobora kwemera ko toute une génération ipfa kubera umuntu umwe. Ntibibaho. Nimuvuga amen nta na kimwe, ariko je ndayivuge ntibibaho. Wewe urinde ushobora kunaniza ihanga ryose. Birashoboka umwaka umwe, mugabo umunsi umwe Imana izovuga ati numvise amarira yabo namanuwe no kubakiza. Imana rero idufashe twumve yuko nutasigura uvyaro tuzopfa duhere. Nutasigura uvyaro rusigara ruravuga ngaha muri nosi tuzopfa duhere. Kuko hari abantu bazokwitora kugura uvyaro rusohotse muri wewe. Efrayimu aho gusohoka hageze ko avuka aca yisubirirayo. Ni nk'umwana yoba agomba avuke agacaho umuganga ati yo ndasubiyeyo. Agacaho imbugita. Oya. Hari abantu muri mwebwe batinya inshinge ku buryo banarubonye basaka yumva umenga gwamucumise muri imagination, ariko uwo mwana ntamenye yuko iyo mbugita ubona si yo kukubaga, uwo mukasi ubona si wo kugukata. Iyo mbugita ubona ni igomba gutandukanye niyo uvuye naho ugomba ubereho mu buzima mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo bibazo ubona sije kugusubiza iyo uvuye, nibigomba bigucira inzira n'inkota igucira inzira mu izina rya Yesu. Dukomera amashi menshi umwami. Ndarangije, duhaguruke ku maguru yacu. Ndarangije. Murimvye yaravuze ikintu gikomeye, aravuga ngo we not bow for anything else. Sinzofukamira ikindi kintu. Muri buka Satani ngene yabwiye Yesu, niwagira gute niwamfukama ukansenga. Urazi ko hari igihe dufukama tugasenga ibintu tutafite conscience ko turiko turafukama dusenga ibindi bintu. Never allow to bow. Ntiwigere wemera gufukamira ikintu atari Imana. Pemporte ugukomera kwacu. Pilato arabwira Yesu atumviriza, none wewe uri umwami vyakwere. Yarabize avuga ati nk'ubu no bivuga bakaca banyica, ariko yaravuze ati umviriza urabivuze. Azavuga ngo nikubwiyo mpamvu sico nitwa nico navukiye. Avuga ati mugabo abiwanyu bagomba bakwice. Azavuga ati none ukuri niki? Mbwira ukuri niki? Yesu ntiyishura Pilato. Mugabo Pilato aramuraba akavuga ati uyu muntu nabonye ivyiwe. Azavuga ati uyu muntu ntatsanda mubonako. Si Yesu yavuze ngo urumva ngo jewe ndera ingorane zikomeye tuzifise mu kugerageza gusigurira abantu utategerezwa gusigurira. Abantu bama bavuga ngo abatunzi barishima. Nturabona ubwibone bw'umukene. Ntabwo urabona ni bubi cyane. Nturabona ubwibone bw'umukene. Nturabona umuntu agomba apfe atamukata afise. Akaca haza umuntu akamubwira tumviriza, akira ndaguha umukata ufungure. Acambwira ngo ninde abarundi urabizi ko tubishoboye? Ninde yakubwiye ko nshonje? Ngira je nije maze kwibona mwebwe ntavyo murabona. Ninde yakubwiye ko nshonje? Umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Na Mose yaremeye akanya gato araja munsi y'ubushobozi bwa Farawo. Kumbura agakora ku kintu akavuga ati cya cyana cy'Ikinyegiputa kigomba gikore kuri telecommande ya televiziyo po. Sivyo? Cya cyana cy'Ikinyafrika kigomba gisigwa hejuru muri Australia po. Mugara avuga ati ivyo ni vy'akanya gato, igihe kizoshika. Uyo muntu bavuga gutyo ni wasika imbere ya Farawo akamubwira ati utarekuye ubwoko bw'Imana. Farawo akiyumvira ati uyu mwana yabaye iki? No, iryo nizwi ry'ubugaragwa. Iryo nizwi ry'ubugaragwa. Igihe umwana yagusiga muri pale agiye mu bugaragwa ntiyagarutse ari wawundi. Narabivuze ndabisubiyemo. Hari ubuntu Imana yamiha impunzi. Ndabivuze ndabisubiyemo.
kuri Israeli Imana yarahaye ubuntu impunzi. Ibihugu byinshi muri Afrika bitwagwa n'abantu bigeze kuba impunzi, kuko batigeze batahura yuko mu kufirukana mu gihugu ntibariko birukana umwana, bariko birukana Imana. Aha rero simvuze ngo noneje rero ko ntabaye impunzi. Umviriza, Imana ntigira nkunzi, si kubw'ubushobozi, si kubw'inkomezi, ariko ni kubw'amwe mu Imana. Mu minota itarenga 5 ndagomba umuntu wese ahari amasengesho nabiri. Urashobora kuvuga ati mukozi w'Imana uvuga kuvyara, je sinzi n'urubuto mfise. Iryo ni isengesho ryo kubaza Imana ati Imana ndagusavye nanje umbwire none je nkora iki ngaha muri nose. Icya kabiri, wowe ubifise uvuga ati Imana birashoboka nanje kumvyara, kubera iki ntavyara, nimba igihe cyageze kubera iki ntavyara. Reka iminota 3 ubwira Imana.